baranyandikiye mu masaha ni Kenti. Ok, hasigaye audio reka numve. Allô, bite Olivier, ni sawa? Oui, ibintu byawe Natali navyumvise. Ni atari umugabo. Udateye ivi nta gishoboka. Ariko ashaka abagore muri 2020 baragoye. Kera barondera abagabo bazi gutera imigere, ubu nawe bashaka batera ivi. Mwenda kubwire sindi ngene bibona mugabo je ndagenda bicimbiro canje kabisa je byo gutera amavi ivyo nibiki nguteze gutera amavi uko niko bitangura wa mugabo ne batera amavi utarinje mu rugo rugo unorushika muzofuka amagudupfundikizo abaza ngo bizoba byoroshe wareka siga ibintu byo gupfukama oya kabisa si oya je ndagenda guhanure kabisa nk'umuntu umushinga nanyu umuntu umugabo nyine genzawe byo bintu navyamirira kure ahantu babitangura ntuzi bizoshika iko niko rega abagabo batangura kuganzwa batarashika no mu rugo. Tu as raison. Ufukame reka aseni twubatse imyaka 10 n'ingahe twarafukana ngana gihano nyene natari mugabo uragaragaza urange nubijera nzombarira sawa Imana imuhezagire Kenti. Oya frema nagasuzuguro ngo gufukama atakigongo ngira nsabe none ko mbona abandi bakorege bamaze kwidekonekta ibi nanje ngumako reka ngire envoi indonyandikiye nabona message. Ok Olivier Natali bite maze imisi nabahevye mperuka amakuru yanyu ibintu bitameze neza ariko rero na jewe nafashe decision yihuta kuko narengewe sinabyumva pe mukuntu umuntu ashobora guhagarika ibintu byose ngo nibateye ivi ariko mu nafashe umanya ndiyumvira ko usibye gusa naho rivye nawe sinakumva ibintu bakoze numva ngo nibyafokwere ariko rero mubite ngaruke vraiment sinshobora kubatana ibyo bintu jewe kintu bahanura umuntu abakuriye mbona gufata decision yo kubivamo mufata umwanya mukabonana mukicara mutekanye mukarondera ahantu heza mwicara mukaganirira musubire guhurira muri bisi mukicara mukaganira umwe akumviriza uwundi mutekanye disuri ko abantu bicaye bakaganira inshuro ironka turiyo Olivier yaciye bugufi hanyuma nanataragerageza kugabanya ibigumbagumba mukicara mukaganira nk'abantu bamaze gukura ibintu mwari mwasengeye n'ukuri mwashobora gupfa amashugwe ngo atari ku mitima n'ibintu na Instagram ibyo si ibintu mukwiye gupfa nimwicare muganire kandi ndisuri yuko mwe muri abana beza kandi murasenga nimwicara mukaganira nukuri nyishu muzoyitora amamuze mu bwero nanje ntambure niteguriro kuba marene ndabibemereye nukuri sawa Yesu abahesagire muzongera aho bigeze none ninabikora nkasubira nkagira intambwe ya mbere bikaba nka bimwe bya Kenti mugabo reka ngire confiance Imana ivyo vyo kuvuga ngo umugore yonganza reka ndamwandikire Rasha namaze imisi nsenga mugendere ndabe nukuri ndasabye Imana ifasha risaranyishuye usanga Imana muri naduciyemo ke twumve basha Nata urakomeye hewe message nayumvirije ariko nukuri gerageza wihangane kuko bijya bintu byo gutera ivi si mico y'ikirundi kandi siko na Olivier yakuze muri abantu beza abantu bakundana abantu bubaha Imana nukuri murajanye ico kintu si cyo gutuma umuheba vy'ukuri imba ushaka kubaka hewe samedi sinzokora nzoba ndi muhira nifuza yuko twohura
tugasangira kafe ico kintu tukakivugana sawa rero uranyishura umbwira amasaha kwaranja samedi mba ufise akanya ko kubonana turi kumwe umunsi mwiza bye sha ya masengesho nako ndagira nsaba Imana ngo inyiyereke 2 personnes banyandikiye muri aka kanya tinaza kwifoko nca bugufi kabisa numve ndavyumvirize neza yo nawe uri vyarandangukiye message c'est pas possible c'est fini il faut que vraiment tubonana tukaganira nivyo urumva shanda gushimiye vraiment kwa waje kundaba kuri cyo byanjoheye ko fa passe vyaheze ukuntu ya sha tuka wakoze kunzimanaga kapiza nkunda sha ahubwo uraraba hari akagasigaye uzi kukarya sha naho nozuye akandakiye kweri sha oya kari top mugabo imbere yuko ndagasemurako nagomba kugusaba ikigongwe nahavuye ntahura ifare yuko menya wewe ivyo ukunda kugira nanje abari konkora basha naje urumva ni mpamvu nciye mfata nanje akaryo ko gusaba imbabazi kuko narajishije ugutariko ko yamara nkuko yeje kubivuga ko washoye gufata iyo decision kunsaba ngo mbe umugore wawe bikabitabaye nkuko ndavyifuza uko vyari important kandi niaza ko wafashe courage nyinshi kandi wari no mu bihe bitoroshe peut-être aussi rero umva nanje ndafashe umwanya kabisa yo gusaba imbabazi oya no kuri Imana ishimwe ahubwo je uvuze ivyo nico cagumye mu mutima wanje nguma nibaza be ubwo nta bindi vyinshi kumbure wosanga adakunda atari bwambwiza ukuri hamwe wosanga nitwaja mu rugo tuhava dutangara cyo nukuri wombwiza ukuri shako dutangwe kuvugisha nukuri nge gata ahubwo ico ndakuzanira Menda yibitse gatoyi aho ubona harimo amakado menshi wanzaniye mugabo nashaka kwereka kabisa yuko hari ibintu je bitambumba je nk'ikado urayibuka simwe naguha muri uto ka kantu mingana gakoreye n'uduhereni yego ariko wari wampaye nk'akanyene muri avril hari umuntu akorera hafi yo ku kazi wacu adufise iyo ndahaciye ca ni representa nakaguhaye ukambaye akakoko je karantangaje cyane n'ukuri nibajije nti none yafashe nk'umwana canke ndazi oya urumva aka jewe naravye umuntu yatsindiye umutima wanje yantwaye nsanga uri champion ndavuga ni igikino muha kiri symbolique nico gituma niyumviye aka kantu yaje ntanibaza ahubwo ko ndi mu bandi muri benshi mutima ucuvamwo oya umutima ntukuvemwo ako rero narinze kana byose nkanda bishira iruhande nashaka kukubwira ikintu kimwe je ikintu kimbumba nukuri samakado numwanya umpa utuganire tuvugane ibintu nzanira jewe vraiment ni byiza ariko uraba ntibinkora ku mutima caje wambwiye ngo tuvugishe n'ukuri mugabo je ikintu kimfasha kandi kikankora ku mutima numwanya tumarana nk'uyo tugiye gusangira ozi iyo tugiye nko kuri rokayo tukicara tukaganira birandyohera mugabo nshabuzwa n'ikintu kimwe ubwo muri ku telefone ngo banzire ndiri minota 2 ngo ngira nje kuvugana naka ku telefone nkabanzi ko twajanye turi babiri ugasanga ahubwo turi benshi twagiye mu nama uriyo yuko tuvugana turi babiri ariko ugize neza kumbwira muga nanje ngire ko ndakubwira aho ni sawa urazi iyo ndiko ndakubwira ajya ama business isoko ngiye kugwanira niki
hari igihe mba ndindiriye yuko nawe umbwira amajambo yo kuntera intege, umbwira ko ndabishoboye, umbwira yuko mfise ubwenge, umbwira yuko ndi umusitratege. Urazi bivuye ku mukunzi burya hari igihe ucumva wuzuye imbaraga zimwe zidasanzwe. mbona ubishobora numva umenga ahubwo noba ndikunda gutera amajambo menshi y'ubusa puisque ari ikintu kiba kiri ngaho c'ukuri narinzi birankura ko iyo uri kuranyankuraja iyo numva hari amajambo y'agaciro uri kurambwira burya ni ibintu binkora ko gose. hari umunsi wigeze kumbwira nibagera fois passé yari projet nigeze gusubeta ahantu uri kurambwira ngo ndazi ko wowe uyitsindira kuko uri umuhanga kandi ndakwemera. N'ivyonse urazi ikintu cambabaje ingene ntarojistre kajya kantu niko mperukirako. Navyo narinzi vraiment je nzobihindura. Ivyo ndabikunda iyo uri kurabimbwira. Mugano wawe wundi ahora arimba muri dote ngo biraryohera abapapa. Shaho aho ni sawa kabisa. Erega jewe n'igituma ntanakubwira ngo ndagutera intege. Hari igihe mpora ndagusaba ngo ndagufashe ibikorwa. Nukuri ndagufashe mu bikorwa urimo. Je nkazurindire yuko umbwira ikintu na kimwe nkakibura kandi nkabona ko ukeneye imfashanyo. Ubwabo ndafana none uyu muntu abwira ngo ndamufashe ngo ndamukize ibibazo bimwe bimwe ntanyishure. Ivyo gutera intege naciye ndabireka. Oya urumva hajya iyo uri kurampropoza umbwira yuko hari amaserivisi ugomba kundanda mbega ndagufasha iki nzokurondere naka nzogukorera ibi kuri jewe mba numva yuko umenga usa n'uwacishije mw'ijisho sinzi ni nkaho umenga uri kubimbwira indirectement yuko ntabishoboye by'ukuri nje ndiko ndavyumva ndiko ndabiperseva urumva hari igihe nibwira none yabonye ko ntabishoboye donc ntabimufashijemo ntashobora kubishikamwo nico gituma hajya camvana nawe mvuga ngo ntegerezwa kuvyitako mpaka ngaruke ndakwereka ntinabishoboye. Rero ivyo ngo ndande service jewe n'ukuri ndakunda nikoreye ikintu yego je ndashobora gufasha abantu bansavye service mugabo kuyisaba je niyo ndiko ndasenga nsaba ibintu Imana hari ibintu y'abana n'ivyo ndayisaba sinzi ndayisaba gusa intiza amagara mba numva ibindi yuko nzobishobora. Basha kuri rero bwa bundi twari tugira twubake tutazinanye ahubwo je nanje basha niyo domanda Maria ahubwo birakabona ibi byose bibaye ndakurahiye turakabona turize twashavuye bitumye basi tuca hamwe tukavugana biga ntituzinanye. Urahuye ko mutwara w'amakadara imisiyoni ave ni dora mission bari basigaye banze bajya bahindi n'abarabu bose. Naje ndasigaye ndagira isoni ntibi bikado y'amazana ngana ciwe kuri je navuga ntabwo ntanaguwagira sikwasa hakugura gatisi kugira nzoshire ku ntebe zo mu nzu aguragira ibyo aho uzumbwire umperekeze yego oya ivyo mu nzu ni wewe ivyo mu nzu ni wewe. Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Olivier na Nathalie. Twagomba kwibutsa abantu badukurikiye ubwa mbere yuko tububatse yego titrofiance yego twaravyigeze ariko haheze imyaka 18 turi kumwe hama imyaka 12 tugiye mu 13 tubatse. Imana ishimwe ko amatarika ngoye atugoreye hamwe sinari kubiva imbere yawe ari je nyene ntumbeshere n'ukuri ndabizi. Donc twagomba gufata uyu mwanya kugira dushimire Claudine, merci du fond du cœur. Abantu benshi baradusavye suite iyi video nico gituma twamugoye ku munota wa nyuma. Alice Imana iguhezagira cyane wakinye neza turagushimiye gose kandi turiteze gukirana n'ayandi maseri n'utundi dukino twinshi. Kent nawe naho utabonetse Imana iguhezagire merci du fond du cœur nukuri muri abantu batuba hafi kandi badushigikira. Rero ntituza gusigura vyinshi ariko aha twagomba kwerekana yuko
abantu nk'uko abarundi bavuga bari kune bari gutana turatandukanye cyane gose n'ivyerekeranye n'urukundo hari umuntu yigeze kwandika igitabo mubishoboye murashobora kugisoma les 5 langages d'amour uburyo butanu abantu bagaragaza urukundo ni vyiza kumenya yuko undi afise ingene avuga kuko twavyize kuvyerekeye amatemperament burya umuntu wese yambara amarori abona ubuzima bivanye n'amarori afise ufise temperament y'abamelancholique y'abakorike ubona ubuzima wibaza ko bandi bameze gutyo no mu rukundo ni kimwe rero iyo bigiye kuvangatiranya n'ivyo amatemperament hoho bise nk'umenga bisa nk'ivyabaye vyinshi rero ni vyiza gutahura yuko uko umwe agaragaza urukundo siko nawe urugaragaza jewe na Olivier biri très différent ndibuka yuko hari n'igihe nanje tutatahurana cyane ariko iyo umuntu amaze kumenya icunda kunda bituma udasubira kubabazanya mudasubira kuba surpris ku buryo mudakomeretsanya cyane ni ibintu bikunze kuba rero izo mvugo zitanu canke izo ndimi zitanu z'urukundo hariyo ingabire les cadeaux the gifts hariyo ubwoko bwa kabiri bwo kuvuga cyangwa bwo kugaragaza urukundo ico bita les services rendus gufashanya hari umuntu akogwa ko kumva yuko wabwiye madame cyangwa wabwiye monsieur ni igikino gufasha nkuko hari abandi baca bavyanka umengura mwinjiye mu ruhishije icya gatatu naco ni moment de qualité ni umwanya udasanzwe uha umuntu nkanatari ndabizi iyo twicaranye nkamuha iminota 30 ikabi yiwe basha mbamejeje kumwuzuriza reservoir aba yumva ko ari ibintu bimeze neza hama ikindi naco hariyo les paroles valorisantes amajambo y'agaciro twabivuze twayavuze kandi umuntu ashobora kwibaza ko ari abagore gusa bayakunda pas du tout muri rusange dayo n'abagabo barakunda kuremeshwa kumva ko batewe intege nabo bakunda ico kintu uraze ko kenshi gisangiwe n'abagabo mugabo il faut vraiment être sûr yuko ayo majambo uwo muntu ayakunda rimwe mu ashobora gusanga wavuze amajambo menshi ugasanga umuntu avuga ati rega nayo majambo amubwira nta nkora ugasanga biragukomereka kuko wewe bayakubwiye bifise agaciro na cyane ku bagabo hari ibintu bikunda gushika ugasanga yiyengajije mu kintu kandi waramubujije umutambukanye wiwe haba mu nyuma bipfuye akagaruka ukaca umuja hejuru nari narakubwiye kandi we ntiwumva urabona ibi vyabaye nagomba kukubwira azoca kunyegeza mu nyuma ivyo akora kubera iki yumva yuko ata support yumva yuko atagushigikirwa nico gituma no muri uwo mwanya yibomye vyapfuye rondera amajambo y'agaciro ni nk'abana bacu barayakeneye nabo hama yindi rangaje nayo canke ubundi buryo canke indimi z'urukundo ni rotushe hari abantu bakunda umwanya kumufata mu minwe canke kujana n'abantu uyu wanje si cane mugabo nivyo vraiment cyane je n'aime pas ça ndakunda je massage gose nkaje ugenza coiffure ukankora mu mishatsi nca nkora nk'umumelancholique wanasukoza ko ivyakuzanye ivyo bindi ariko je norarayo nkahirirwa urumva rero iyo ujanye n'umuntu nk'uyu utabizi ucuvuga ngo murashwana cyane finalement uri ikoko nenze ngo abakobwa barakunda yuko babakarina donc turatandukanye hama rero nk'ica service rendu nk'abakolerique n'abamelancholique n'abantu bidakunda batabikunda cyane umusange naho atabikunda arashobora gupfa kukwemerera kugira kuryohere phlegmatique nawe kugira ntakubabaze ntihabeho conflit arashobora kukwemerera nubwo binasa n'uwabihejeje donc turatandukanye mu majambo make nico wotahana rero wewe wubatse cyangwa uri kwitegura kubaka gerageza uvuga uti mbego tubakanye ameze gute akunda iki canke yankike canke bigaragaza gute amen rero Imana ibahezagire nimba mufise ibibazo mutwandikire grave muri commentaire surtout nico mwakunze rica bakoze ko kuruta muvyandike muri commentaire mwandike mwakuraje Claudine mwandike mwakuraje Alice mwandike mwakuraje Kent hari umuntu dukunda kwibagira gusaba yuko twankuraja n'uyu tubakanye nanje mutwibuke Imana ibahezagire umunsi mwiza abandi mugira ijoro ryiza hama mwiyabonesha kuri page nshasha twagize ya Facebook yabaho hamwe na page yacu ya YouTube baho podcast Imana ibahezagire cyane